bavukanye mwese dusangiye ukwemera na mwebwe mwese bakunzi ba Radio Maria Burundi, umusarwa w'amahoro ya Kristo yazutse. Turi ku munsi wa gatatu w'indwi ya mbere ya Pasika, aho tubandanya twinovora ivyerekeye izuka rya Yezu Kristo n'ibikorwa vy'abatumwa biwe. Mu gisomwa ca mbere twumva ingene umutumwa Petero ari kumwe n'umutumwa Yohani yakije ikimuga cavutse gicumbagira. Tubisanga mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa ikigabane ca gatatu umurongo wa mbere gushika ku murongo w'icumi. Izaburi ni 105 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'icenda. Mu nkuru nziza dusanga kwaruka ikigabane ca 24 umurongo w'13 gushika ku murongo wa 35 twumva ingene Yezu yabonekeye abantu babiri bari kubaja i Emawusi bakamumenya amanyu y'umukate. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Umunsi umwe Petero na Yohani baraduze mu isengero mu gihe cyo gusenga ku isaha y'icenda. Ikimuga cavutse gicumbagira bari bazanye ku muryango w'isengero witwa Mwiza, nkuko bahora babigira ngo gisege abinjira. Kibonye Petero na Yohani binjiye mu isengero kirabatega iminwe ngo barabe ico bogitabaza. Petero na Yohani bati nutwihweze. We rero yabahanga amaso ategereje ico bomuha. Petero yongera kumubarira ati nta nzahabu n'ifeza mfise, ariko ico mfise ndakiguha. Kw'izina rya Yezu Kristo w'i Nazareti va hasi utambuke. Amufashe ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Buno nyene imitsi n'ibirenge vya nyakimuga bica birakomera biba inaga. Atangura no kugenda asimbasimba, mbere barinjirana mu isengero agenda aratamba kandi ashimagiza Imana. N'ishengero ry'abantu ryose riramubona agenda ashimagiza Imana. Baratangara mu kubona uko uwo muntu atambuka atarika aninahaza Imana, ari ca kimuga cahora cicaye imbere y'umuryango witwa Mwiza w'isengero gisega. Barumirwa cane, baratangara kubera ivyo yagiriwe. Iryo ni ijambo ry'umukama. Isi yose mukama isagiriwe n'urukundo rwawe. Isi yose mukama isagiriwe n'urukundo rwawe. Nimushimire umukama, mwambaze izina ryiwe, mumenyeshe mu ntara zindi ivyiza ntangere yabagiriye. Nimumuvyinire, mumucurarangire inanga, mutangarire ivyiza vy'agatangaza yagize. Isi yose mukama isagiriwe n'urukundo rwawe. Murate izina ryiwe ryeranda, imitima y'abarondera Imana inezerwe. Murondere umukama n'ubukomezi bwiwe, ntimwigere mumukurako ijisho. Isi yose mukama isagiriwe n'urukundo rwawe. Yemwe ruvyaro rwa Iburahimu umusavyi wiwe, yemwe bana ba Yakobo Imana yatoye ikamutonesha. Umukama niwe Mana yacu, ingingo ziwe nazo zigenza isi yose. Isi yose mukama isagiriwe n'urukundo rwawe. Naho yigera yibagira isezerano yiwe, iryo yavumereye ngo rizokwamaho imyaka 1000. Ya sezerano yasezeranye na Iburahimu, ya ndahiro yarahiye Izahaki. Isi yose mukama isagiriwe n'urukundo rwawe. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko yanditswe na Luka. Ku munsi ugira gatatu kuva aho Yezu apfiriye, abigishwa babiri baja mu gisagara citwa Emawusi. Kuva i Yerusalemu n'urugendo rw'isaha 2. Bagenda baraganira ivyari vyabaye vyose. Baraganira kandi bongera baharira. Yezu wenyene arabegera ngo afatanye akayira, ariko amaso yabo ntiyashobora kumumenya. Arababaza ati ivyo mugenda muraganira ni biki? Barahagarara bijiriwe. Umwe muri bo yitwa Cleofasi aramwishura ati ni wewe Musa uciye Yerusalemu utazi vyabaye muri iyi misi?
nawe ati vy'ibiki? Bati ivya Yezu w'i Nazareti, yari umuhanuzi yakura bose mu kuvuga no mu gukora imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Abakuru abasaseredoti n'abashingantahe bacu baramuguze bamucira ubwo gufa, bagira ko bamubamba ku musaraba. Ariko tweho twari twizigiye ko ari we yari gucungura Isirayeli. None bukeye gatatu ivyo bintu bibaye, hari abagore bamwe mu bacu bahoze ku ruhafu kare baje kudutera ubwoba. Ntibabonye ikiziga ciwe, yamara baje kutubwira ko babonye abamarayika babariye ko ari muzima. Bamwe nabo mu bagenzi bacu bagiye ku ruhafu basanga bimeze nk'uko abagore babivuze, ariko we ntibamubonye. Yezu rero arababwira ati, mwabibura bwenge mwe, nta mutima mugira ngo mwemere ivyo bahanuzi bavuze? None ntikwari ko ngo Kristu arinda ayo magorwa yose kugira ngo ashikirwe n'ahazwa bwiwe? Ahera rero kuri Musa hetura abahanuzi bose abasigurira ivyanditswe mu bitabo bimwerekeye. Begeye umuhana bajamwo, Yezu amera nk'ubandanya, ariko aramwinginga bashimitse bati ngo tugumane ngaha, burije n'izuba ryarenze. Araheza arabakurikira, avyagiye ku meza hamwe nabo, yakira umukate arawuhezagira, arawumanyura, arawubahereza. Amaso yabo acarakanura, baramumenya, yamara buno nyene acaranyika. Baraheza baravugana bati, erega niho umutima wacu wari wuzuye urukundo, aho twafatanya akayira atubwira ivyanditswe mu bitabo bitagatifu. Muri ino saha nyene barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga babandi 11 bakoranye n'abandi bagenzi babo bari kumwe. Bariko baravuga ngo ni ivy'ukuri umukama yazutse, yabonekeye Simoni. Nabo babaganirira ivyo babonye mu nzira n'ingene bamumenye aho yamanyura umukate. Dushemeze ijambo ry'umukama. Abigishwa bamenye Yezu amanyuye umukate. Bavukanyi, akanyamuneza ka Pasika nikabandanye kuzura imitima yacu uko Yezu ni muzima. Yezu amaze kuzuka yaciye arabonekera bamwe mu bo bari baragendanye. Inkuru nziza y'uyu munsi itubariye ivyerekeye abigishwa babiri b'i Emawusi ku mugoroba wa Pasika, ku munsi ugira gatatu kuva aho Yezu apfiriye. Urupfu rwa Yezu rwo kuwa gatanu rwatumye abantu batari bake bihebura. Akarorero na kabo bigishwa babiri bariko baragenda mu gisagara ca Emawusi. Aya majambo ngo ariko twebwe twari twizigiye ko ari we yari gucungura Isirayeli, arerekana neza ko bari bihebuye bikwiye. Yezu amaze gupfa baciye buzura ukwihebura. Kuri bo vyose vyari birangiye, ntaco bari bakirindiriye, niho guca bifatira akayira kabasubiza iwabo. Bavukanyi, mu buzima bwacu cane cane iyo twugarijwe n'ingorane, Imana niyo yama igira intambwe ya mbere ikaza ikadushigikira, ikaturemesha. Igihe abo bigishwa b'i Emawusi bari buzuye umwiheburo n'ukwijirwa, Yezu yarabegereye barafatanya akayira. Ivyo biratwereka ko Imana yacu iratwa ishinga n'imyitwarariko yacu. Erega ntidufise Imana yigira sinda bibazwa ku ngorane zacu. Oya nyabuna, kubera urukundo, ikigongwe n'impuhwe vyayo iratwitwararika, ikamenya ibihe turimwo, ikamenya ibituremereye ku mutima no ku mubiri, n'ivyo vyose bidutuma twijirwa canke twihebura. Ingorane dushobora kugira nuko naho Imana iza kutwegera usanga tudashoka tuyimenya. Igihe Yezu yegera babigishwa babiri b'i Emawusi ntibamumenye. Ico gihe ubuzima bwabo bwari bwugarijwe n'ukwijirwa gusa. Yezu nawe ntiyaciye abibwira ubwo nyene, yarabaretse baravuga kari ku mutima kababakiye.
amajambo yabo arerekana ko bari baciganziwe n'ivyerekeye urupfu rwa Yezu, ntibiyumvira izuka. Yezu yahereje kubimenyesha abicishije mu nzira zibiri. Inzira ya mbere yerekeye ijambo ry'Imana, inyandiko nyeranda. Yezu yaciye atangura kubasigurira ivyanditswe mu bitabo bimwerekeye. Bavukanye, kugira ngo umuntu ashobore kumenya neza Yezu, ategezwa gusoma, agasubira agasoma kandi akazirikana ijambo ry'Imana. Turatumiriwe rero kugira umugenzi Bibiliya, kuko ariyo dusanga mu bumenyi mu vy'Imana. Yoronimo Mweranda avuga ati, ukutamenya inyandiko nyeranda niko kutamenya Kristo. Inzira ya kabiri iroresha kuri Ukaristiya, ukumanyura umukate. Yezu ameze nk'ubandanya, maze bakamugobera ngo bagumane iwabo kuko bwari bwije, akabakurikira. Bashitse ku meza yakiriye umukate, arawuhezagira, arawumanyura, arawubahereza. Yasubiye kugira kumwe yagira kwa kane Mweranda, amanyura umukate. Bavukanye, Ukaristiya ni sakramento rimwe mu masakramento indwi, ariko rero nibanga rihambaye ry'ukwemera kwacu. Mw'isakramento ry'Ukaristiya Yezu ni hari wese. Nk'ababigishwa b'i Emawusi tuze turabwira Yezu duti, ingo tugumane. Uri kumwe na Yezu araheza akagira akanyamuneza, akagira urukundo n'amahoro ku mutima. N'ababigishwa baravyivugiye ngo, erega niho umutima wacu wari wuzuye urukundo, aho twafatanya akayira atubwira ivyerekeye we nyene mu bitabo vyeranda. N'ivy'ukuri Umukama ni muzima, Yezu ntiyahereje mu cobo, yarazutse. Iyo nkuru nziza tuze turayisamiriza hose, kugira ngo izina rya Yezu Kristu ribandanye rimenyekana. Izina rya Yezu Kristu rirakiza. Nivyo twumvise mu gitumwa ca kabiri, muri aya majambo yavuye mu kanwa k'umutumwa Petero ngo, nta nzahabu n'ifeza mfise, ariko ico mfise ndakiguha. Kw'izina rya Yezu w'i Nazareti, va hasi utambuke. Izina Yezu ryerekana uko Yezu yazutse ari n'ububasha bwiwe bwakoze mu mutumwa Petero igihe yakiza ca kimuga bari baziye ku muryango w'isengero witwa Mwiza. Erega imbere yuko Yezu apfa ntiyasize amaze ibikorwa vyiwe vyose. Inyuma Pentekoti kubw'ububasha bwa Mutima Mweranda, abatumwa barabandanije. Nk'uko Yezu yakiza abarwaye, abacumbagira n'ubundi bumuga, twumvise ko Petero yakije ikimuga cavutse gicumbagira bari bazanye ku muryango ngo cisegere. Nk'uko abatumwa babandanje ubutumwa bwa Yezu, muri iyi minsi turimwo umuvyeyi wacu Papa n'abepiskopi barabandanya ubutumwa bwa Petero n'abandi batumwa muri Ekleziya muryango wacu. Muri iyo Ekleziya rero umwe wese arahamagariwe guhaguruka akerekana umutima w'ubutwari wo kubaka iyo Ekleziya muryango wacu. Ku izina rya Yezu Kristu twese turahamagariwe guhaguruka no gutambuka. Turahamagariwe kuva muri ivyo vyose bituzinga, bikatuzingamikira umutima, tukabonaho rero gutambuka. Umuntu w'ikimuga twumvise yari yamaze kuja mu mugwi w'abahumanye, kandi ntiyari afise uburenganzira bwo kwinjira mw'isengero aho abandi bakoraniye. Ubumuga bwiwe bwari bwaramuboshe, yarakeneye kubohorwa. Amaze kubona ko imitsi n'ibirenge vyiwe vyakomeye, yaciye yinjirana n'abatumwa Petero na Yohani mw'isengero. Yarabohotse, maze nawe aba umuntu yidegemvya. Ivyo bikatwereka ko muri Ekleziya muryango wacu umuntu wese atumiriwe kwinjira. Dusabe rero inema y'ukunda inyandiko nyeranda n'amasakramento kugira ngo dushobore kumenya neza Kristu. Maze dusabe kandi inema y'ukubohora abandi ku bw'izina rya Yezu Kristu yazutse, twongere twame dukengurukira Imana ku vyiza yamitugirira mu buzima bwacu. Amen. Alleluia. Mwari kumwe na Padiri Desire Niyibizi. Imana ibandanye bahezagira.